Amahoro kuri mwebwe mwese muteramanye na televiziyo Isanganiro, tubaha ikaze muri aya makuru mu Kirundi twabateguriye, tuyahere kuri zino ngingo nkuru ziyagize. Umuyobozi w'ikinyamakuru candika ku buhinga ngurukana bumenyi Net Press aranegura ingendo ya bamwe mu ndongozi bashaka kuburabuza abamenyesha makuru. Abivuze nyuma y'aho abamenyesha makuru babiri ba radio televiziyo Isanganiro hamwe na Bonesha FM bankiwe gukurikirana urubanza rw'umumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana. Mu gihe imigambwe imwe inegura kwitaserukiwe mu ishingwa ry'imigwi hijejwe gutunganya amatora ku rwego rw'intara CEPI, imigambwe APDR hamwe na IPRONA yoyo irabishima. Mukanya tujya mu idonido ryano makuru sangwa ikaze. Kaze mwidonido ryano makuru. Umuyobozi w'ikinyamakuru candika ku buhinga ngurukana bumenyi Net Press akaba n'inararibonye mu mwuga wo kumenyesha amakuru, avuga ko bibabajiwe kubona abamenyesha amakuru babiri ba radio televiziyo Isanganiro hamwe na Bonesha FM babuzwa gukora umwuga wabo. Ibi rero habivuze inyuma yaho bankiwe gukurikirana urubanza rwa Kenny Claude Nduwimana yaburanishwa na sentare nkuru ya Mukaza. Akaba yibaza ko iyo ngingo yafashwe kugira abamenyesha makuru ntibumve ivyo bavyari biteye isoni muri urwo rubanza. Simoni gituma barabuja abamenyesha makuru kuja gukurikirana rujya rubanza naburya yari urubanza rw'umumenyesha makuru mugenzi wabo. Bisanzwe bijya n'amakosa no guhohotera impuze umwuga kumenyesha amakuru mu gihugu cacu. Mu isanzwe abategetsi bagomba kumenya ico bakora, kuko umuntu ari nka barongoye intahe akavuga yuko abamenyesha amakuru bosohorwa, ivyo mu isanzwe n'ibintu bitabaho na gatoya. Ubundi yari kuvuga ati abamenyesha amakuru nibegere nibaze bakurikire bumvirize ingene rubanza rumeze baheze barumenyeshe, kuko twese tubwirizwa kumenya ingene rubanza ruko bagenda, kuko n'abantu bafise ibyo bagirizwa kandi bavyagirizwa n'igihugu. Ico gihugu natwe ni twebwe dutumye kibaho, tubwirizwa kumenya ingene ivyo bintu biriko biragenda, ko n'uburenganzira bwacu. Nico gituma bajya abantu baba ari hajyanye bagira hajya kugira urubanza natwe twumve ingene intahe iriko iragenda. Mwibaza ko ujya mukuru w'intahe yesu abamenyesha amakuru yo bashaka guhishiki ikico cyari ushobora gusanga k'ivyo bagirizanya ari ibintu biteye isoni batagomba yuko abantu bamenya, kuko ntaco tuma na kimwe intahe yitwa yuko ari cese yotuma abantu bavuga ati aba naba nirasohoje, kuko n'abajyanye bariyo nubwo atarabamenyesha amakuru barashobora kubivuga ko nibyo boba baragombye guhisha tuzobimenya, kuko abariyo bazobitubwira naho batazobicisha mu maradiyo nk'uko kwacu mugabo tuzobimenya, kubera azovuga ati ibara ryaraguye abantu bagire basanze amakosa bafise araya naya arico kumbure intahe yo baratinye ko kimenyekana. Uwo muyobozi wa Net Press avuga kandi ko ababazwa n'ikubagurwa rimaze iminsi rigirirwa abamenyesha makuru bikozwe n'indongozi zategerezwa kubakingira mu murimo wabo. Akabona ko ari ugushaka kubuza abamenyesha makuru gukora ku makosha akogwa nabo bajejwe kubafasha kugira ngo bakore neza. Agasaba n'abamenyesha makuru gukora bisunze amategeko agenga umwuga wabo. Tubona rero nuko kumburengera kubera amatora yegereje abamenyesha makuru ubunye barabangamiwe cyane. Muribuka nk'abantu umumenyesha makuru yagombye kunyuruzwa gahanye Bujumbura, hari abamenyesha makuru umwe wisanganira Igitega n'ubunye akiriborabuzwa kandi umengo ivyo ntibitomoye neza. Hariho kubaguwe n'umukomiseri hari Igitega, hari yanye umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Jimbere nawe nyene yarapfunzwe iminsi ngahe, hanyuma barateye amabuye ku ngoro nduze ya iwacu n'ibintu biteye isoni. Urabona yuko abantu bari kwagira ibintu byo gutera ubwoba abamenyesha makuru. Singombye kuvuga ko abamenyesha makuru araberanda nabo nyene ashobora kuba hari ibintu badakora byiza, mugabo nico gituma nagomba kubahamagarira yuko bo kwisunga umwuga, bo kisunga karanga mutima k'umwuga kugira bakuru umwuga wabo neza
nubwo ari abantu bakagerageza kwirinda amakosa kuko nico gituma abamenyesha makuru babita icitegererezo c'abanyagihugu babwirizwa kwitonda bakaraba ivyo bashikiriza akaraba yuko bashikiriza inkuru zubaka igihugu cabo kuko nabo nyene n'abanyagihugu kandi bagikunda. Turabandanya nano makuru abakozi barungikwa mu karuhuko k'izabukuru ngo bagiye kuza barajayo bamaze kuronka impapuro zibaranga. Veniste Muyabaga umushikiranganje w'abakozi n'akazi niwe yabivuze yishura ku myidogo yabaye mu mwaka uheze aho bagiye mu zabukuru batazifise. Ni nkuru tubaza Jean Pierre Misago. Nkuko userukira sendika y'abigisha CONAPES muri komine Rumonge bivuga abigisha barungiswe mu karuhuko k'izabukuru mu mpera za ruheshi umwaka uheze ntibari bwaronswe amakete yerekana ko barungiswe muri ako karuhuko bituma bataronswa ku gihe amafaranga bifashisha bahabwa n'amategeko. Ivyo Nduwimana Innocent asaba ko hokorwa ibishoboka byose kugira ngo ntibisubire. Ikindi uwaserukira sendika CONAPES muri komine Rumonge asaba ku muco n'iryari ingingi hagarika gukata amafaranga ku mishahara nk'intererano y'amasendika izokugwaho kugira ngo amasendika ashobore gusubira kuronka uburyo bwo gukoresha. Mu rugendo rwiwe mu Rumonge kuri uyu wa mbere Venuste Muyabaga umushikiranganje w'abakozi n'akazi yishura kuri ico kibazo c'abagiye mu karuhuko k'izabukuru badafise impapuro zibaranga avuga ko vyatumwe nuko hahindutse imyaka yo gukukurukirako iva kuri 65 ija kuri 60 bituma haja mu zabukuru benshi icarimwe bititeguriwe. Ariko uwo mushikiranganje avuga ko abaje gusaba izo mpapuro mu nyuma bazironkejwe kandi ko bazokora uko bishoboka kose ubu abazogenda mu zabukuru bazobe baronkejwe izo mpapuro zibaranga. Ku kibazo cyo kumenya ryari hazokugwaho ingingo ihagarika gukata ku mishahara y'abakozi intererano zabo mu masendika basanzwe barimo, umushikiranganje Muyabaga avuga ko bisabwa ko sendika yose izana intonde nshasha z'abanywanyi bayo, abazitanze avuga ko bariko baratunganirizwa, abatarabikora nabo akabahamagarira kwitunganya. Mu gisata ca politike umugambwe APDR uvuga ko ushimishwa n'ikibanza kimwe waronse mu bagize imigwi ijeje gutunganya amatora ku rwego rw'intara CEPI. Gabriel Banza witonda urongoye avuga ko mu bantu 52 bagize iyo migwi bose batari gukwirwa muri ivyo bibanza, naho biruko yifuza ko abataserukiwe boshikirwa mu migwi ijeje gutunganya amatora mu makomine sesi. Umugambwe wa PDR urashoboye kuja mu barangoye CEPI nivyo, ariko niyo itari kuja mu bwa mbere turashima ko ari imigwi iri mu migambwe itandukanye, amashira hamwe hari n'iterambere itandukanye, amashengero eka mbere n'imigwi y'abatwa. Ijya migwi n'abantu 52 ko intara zagabanutse ni bake cyane, uravye rero imigambwe 36 yemewe n'amategeko yose ntego gushobora kujamo. Rero ko uno munsi hashoboye kujamo imigambwe 8, urumva yuko ari intambwe idasanzwe. Ko bwacu turabishima cyane, tukabona yuko ari imigwi ihurikemo bose kuko impande zose zirimo. Tukabona yuko iyo ntambwe yabaye mu masepi n'amasesi naho nyene buyikorerako n'amasesi nayo akazoba ayahurikiyemwo bose. Hari imigambwe yidoze yuko umugambwe uri ku butegetsi bufisemo abantu benshi, ariko rakwiye kumenya yuko imigambwe irangana amategeko mugabo kuvuga ntingana. Imigambwe hari imigambwe iri muri amashinga amateka, hari imigambwe ikwiye igihugu cose. Rero urumva imigambwe kugitangana nico gituma dusaba ko bwa mbere imigambwe itocika intege, iyitarose mu masepi itange kugira ngo izoronke mu migwi y'amakomine mu masesi. Ariko kandi bumve yuko ikintu cya mbere imigambwe niganira n'ubutegetsi, tuniganira ubutegetsi rero bitandukanye n'ibyo masesi n'ibindi kuko imigambwe sintiyojamo, ariko icyo tuniganira cya mbere ahubwo imigambwe tuzoshireho abaducungera amatora ngo bita mandateri n'abayakurikirana ngo bita observateur kugira ngo batubere ijisho. Rero dusaba cyane imigambwe dushire ingufu ko ivyo bintu bya mandateri n'abobservateur kugira ngo biro yose izobera kamatora umugambwe wozo bufise abamucungereye amatora yiyo. No mugambwe Iprona barashima ko baserukiwe mu ntara zose
muri iyo migwi ijeje gutunganya amatora ku rwego rw'intara CP. Ernest Nahimana avugira uwo mugambwe agahamagarira abashizwe mu masepi hamwe n'abazoja mu migwi y'amatora mu ku rwego rw'amakomine sesi gukora bisunze ineza y'igihugu. Umugambwe w'Adasigana Iprona warashimishijwe nuko ibikorwa byo kwitegurira amatora biriko bigenda neza, ndetse izo nzego zikaba zatanguye kujaho naho tubona ko vyarasa n'ibiriko biracegwa, ariko turashima ko vyagiyeho. Hanyuma umugambwe w'Adasigana Iprona waratanze abo wifuza ko boja muri iyo migwi mu ntara zitandukanye. Twarashoboye kuronka umwe ku ntara, naho urugero tuvuga tuti twari kuronka gusumba abo, ariko twararonse. Bidasigura yuko twebwe naho tuvuga ko twaronse kuri urwo rugero twari twifuza ko rusumbiza gatoya, hariho n'imigambwe yidoga ko itagiyemo. Ivyo rero tukabona yuko vyari bikwiye kutabikosorwa muri vyishigwaho zobajejwe amatora mu makomine, kugira ngo iyo migambwe itari yaronse mu ntara ishobore kuronka, kugira ngo amatora tuyajemo twese tuyiyumvamwo kumwe kandi tubona ko ari aya twese. Ibi tubona ko mu ntara bitagenze neza vyokosorwa mu isigwaho z'izo nzego mu makomine. Hanyuma kuvyerekeye umugambo w'Adasigana Iprona, twavuze yuko twaronse umwe ku ntara, ariko ubu twasaba yuko hoba akarusho mu makomine, tukaronka abantu bo ku rugero rusumba ku ntara. No kuri iyo nkuru rero duce dusozerera ko ano makuru twari twabateguriye. Reka nshimire mwebwe mwese mwafasha akanya ko kuyakurikira, abandi shimiye ni bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya. Ibindi biganiro birabandanya.